Kanda baramutse kandi nanabahe kaze mwese abanywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro ducisha kuri ino chaîne ya YouTube ya ICTV no mwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa tubashikiriza amakuru avugwa muri politike izavuzwe mu gisata c'umutekano ndetse niba vyagiye biragarukwa ko mu binyamakuru amakuru mu mwaranyegejwe tuvana mu masoko yacu atandukanye tukavyegeranya mukabikurikira mu buryo bw'idonido tudatevya no makuru yacu araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Ibintu nivyoroshe kuri Perezida Ndayishimiye nimba ari umuntu atorohewe muri kino gihe ni Perezida Evariste Ndayishimiye batazira General Neva. Abategetsi bakomeye baramaze kumukurako amaboko abandi baramuhari ivomo muri kino gihe amatora yegerejeho ibintu bikaba bitifashe neza mu mugambwe w'inkona muri CNDD-FDD inzira kirasha. Perezida Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe ni bamwe mu bantu bageramiwe muri kino gihe kubera ko abategetsi bo muri CNDD-FDD bose ntibamwerekwa kandi bakaba bariko baramugwanya nubwo biriko birakogwa ku gwenge ku ruyeri ariko imikenyuro yo kwikura ko Perezida Ndayishimiye yo yaramaze habona ngari naco gituma Perezida Ndayishimiye muri kino gihe biboneka ko nawe mu majambo yose avuga yerekana ubwoba budasanzwe ariko nawe ntarya umunwa mu kuvuga ko hari abantu bagomba gukuraho ubutegetsi bwiwe. Mu minsi iheze hoho yaranatanze intahe avuga ko mu kwezi kw'icumi ubutegetsi bwiwe bwari kuba bwakuwe ko avuga ko hari abantu bagomba kumwigizayo ivyo arabizi neza kandi n'ivyemeza arabifise ariko ikibazo kimuhanze no kumenya abo bantu azobikura ko gute. Hari ikibazo gikomeye cyane abarundi benshi bibaza Perezida Ndayishimiye abuze iki ngo ahana karwe gapfukamye mu nda igihugu nawe katamworoheye muri kino gihe. Muri yano makuru turaza kubica irya nino. Mu bindi vyerekeye politike n'imigambwe umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa ngo yobabangamiye cyane umugambwe CNDD-FDD ico bamuhora ndetse n'ibintu biriko birategurwa muri kino gihe nubwo Agathon Rwasa bamwatse umugambwe ariko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ntibutoritiro kumva Rwasa akiriko arahema imwemu y'abazima. Rwasa ngo arabangamiye cyane ubutegetsi bwa CNDD-FDD kandi baramaze ku mwaka inguvu nk'uko babivuga ariko nuno munsi bama bikanga ko Agathon Rwasa ashobora gutuma ubutegetsi bwa CNDD-FDD bushigwa ko iherezo. Muri ano makuru turaza kubigaruka ko tukiri muri uyo mugambwe kandi turaza kubabwira ukuntu uyo mugambwe wananiwe no gutorera inyishu ibibazo bihanze Uburundi ndetse tuze no kubabwira ibintu biriko birategurwa muri uyo mugambwe. Ayose namwe mu makuru turubuze kugenda turagaruka ko mu buryo bw'idonido. Ngayo amakuru mu buryo bw'imfunyapfunyo mu kanya gatoya turaza tuyaramvura. Ano makuru yacu tuyatangurire kuri rino nyinyurana riri mu mugambwe CNDD-FDD. Ni nyinyurana ryatanguye kuva mu mugambwe CNDD-FDD ugishika ku butegetsi ariko uko imyaka igenda ihera niko muri CNDD-FDD ibintu bigenda birushaho kuyangara. Vyatanguye muri 2005 ubwo CNDD-FDD yashika ku butegetsi. CNDD-FDD wari umugambwe ufise inguvu kandi uhurumbirwa n'abarundi bo mu mice yose bari biteze urukiza kuri uyo mugambwe. Ibintu vyatanguye kumera nabi muri 2007 aho CNDD-FDD yatanguye gucanamwo wari kizigenza w'uyo mugambwe ariwe Hussein Rajabu arafatwa arapfungwa kubera ubukunzi bw'inda baga Petero Nkurunziza ndetse no kutumvikana no gukunda ubutegetsi vyamuranga. Ariko muri uyo mugambwe ibintu vyatanguye kumera nabi muri ico gihe kubera ko umugambwe wacitsemwo imigwi aho abari bashigikiye Hussein Rajabu batanguye kubona ko Nkurunziza atarukiza azobazanira kuko bamaze kwikora ko umugabo w'ijunja n'ijambo. Vyarabandanije gushika naho muri CNDD-FDD bamwe batangura guhunga ariko nanone si Hussein Rajabu wenyene kuko nkarabonye ivyabaye kuri bamwe mu bagenerale bari bakomeye
muri CNDD-FDD. Abo bose bamwe barishwe abandi barangazwa barahunga. Ba Adolphe Nshimirimana ico bazize gushika n'uno munsi bivugwa ko bishwe n'aba CNDD-FDD ubwabo. Birabandanya dushika muri 2015 ibara rirarwa, aho mu Burundi habaye ibara ridasanzwe kubera kwigundira ko ubutegetsi kwa perezida Petero Nkurunziza, aho abanyepolitike benshi muri CNDD-FDD harimwo nka Leonidas Nshimirimana ndetse n'abandi ba generale bakomeye nka Godefroid Niyombare, abo bose n'abagwanye muri CNDD-FDD, harimwo n'abandi benshi bari mu mabanga. Abo bose barataye baromuka, abandi barapfungwa, abandi baricwa. Aho rero nitwokwibagira abaharanira agateka ka zina muntu bahunze, abamenyesha makuru ndetse n'abandi barundi batandukanye gushika no munsi bakiri mu buhungiro batinye gutahuka kubera intwaro y'igikenye ya CNDD-FDD. Ivyo tubigarutse ko kugira twibutse ko kuva CNDD-FDD ishitse ku butegetsi atagahengo yigeze iha abarundi, kubera ko ubwayo yaracanyemwo, ariko nanone n'abanyagihugu ndetse n'abandi barundi barabihombeyemwo kubera ko abatarishwe barangajwe. Gushika n'uno munsi mu minsi ya vuba mu mwaka w'ibihumbi 2020 barivuganye aho bari basigaranye nka Kizigenza, banamwita imboneza y'amaha ariko baramaze kumwica. Uyo nawe ni Reveriyano Ndikuri, uyo nawe ni Petero Nkurunziza, nkuko vyashizwe abona n'amatohoza yakozwe ni radio RPA. Bavuga ko Petero Nkurunziza yishwe n'abaCNDD-FDD ahawe uburozi, ariko nanone inyuma y'urupfu rwiwe icuka cabandarije kuba kibi muri CNDD-FDD. Ivyakurikiye mu nyuma bigashikira umushikiranganje wa mbere General Guillaume Bunyoni, nawe yari igihanganye gikomeye. Ikindi gihanganye naco kiba kiragiye hampande ya Hussein Rajabu yabatanguriye, hampande ya Adolphe Nshimirimana, hampande ya Petero Nkurunziza, ndetse ugashirako na General Guillaume Bunyoni. Ubu utahiwe nkuko bivugwa muri CNDD-FDD ngo ni Ndakugarika ndetse na Reverien Ndikuriyo, ariko ngo aba bobo perezida Ndayishimiye vyaramutaye kuwa amazi kuko kubikura ko vyaramunaniye, ahubwo ngo ataruye neza bashobora kumwitanga akaba ari bo bamwikurirako. Muri CNDD-FDD nyuma yuko Reveriyano Ndikuriyo arokotse urupfu, ibiri imbere vyo bishobora gukomera gusumvya, kubera ko Reveriyano Ndikuriyo yarokotse urupfu hakaba hari ico bigiye guhindura muri CNDD-FDD. Twababwiye ko Reveriyano Ndikuriyo asanzwe afise abantu bamukunda muri CNDD-FDD, kandi benshi cane ntibamukunda ngo nuko aciye ubwenge cane canke ngo nuko ari intwari mu iterambere. Oya gose, ico bamukundira nuko Reveriyano Ndikuriyo nawe ari mu bantu bake ba CNDD-FDD bapfukamye mu nda igihugu, bafise amatungo atakwangana mu gihugu gikenye nk'u Burundi. Ayo matungo Reveriyano Ndikuriyo ayakura hehe? Igikundiro ca Reveriyano Ndikuriyo aho kiva sahandi ngo nukuba ariwe asigaye nk'ijisho rya Nkurunziza muri leta ya Neva, kandi Nkurunziza nawe akaba yarafise abayoboke batari bake bamukunda. Muri kino gihe rero Neva akaba agomba gusambura ivyaseze vyubatswe na Nkurunziza, ariko nawe akaba ahuriye ku kintu kimwe, gucinyiza abarundi ndetse no kubamiza mu bukene. Ikindi kandi bakundira Reveriyano Ndikuriyo nuko akoresha imvugo ziwe zikarishe, imvugo ziteye ubwoba, bikerekana ko arinda cane, kandi akaba ngo ari mu bantu kwica umuntu atacu bimutwaye. Bamwe rero bakavuga ko Reveriyano Ndikuriyo babona ko ari w'igihugu gikeneye, kuko n'ubundi iyo ntwaro ya CNDD-FDD yamye yica, yamye yangaza abantu ndetse igapfuka mu nda abanyagihugu cane cane abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri make Reveriyano Ndikuriyo benshi bari bazi ko apfuye, ariko kubera ko nawe yabaye
intaragahanga urupfu rwa Reveriyano Ndikuriyo yararusimbye, ariko nanone umugabo avuga ijambo akarishira mu ngiro ngo ni Reveriyano Ndikuriyo akaba agiye kuzokwihora kubera ko adashobora kwemera ko abamutanze abagombye kumwica abana nabo, kuko n'ubundi umwanya uwo ari wo wose ngo bashobora kumugirira nabi. Nubwo rero ataco yamariye igihugu ciwe ndetse n'akarere avukamwo, ariko abantu benshi bava muri ako karere ariko intara ya Makamba ngo bakaba bari mu mubabaro ntangere igihe Reveriyano Ndikuriyo yaragwaye, ugacushira ko n'abandi bakiyoboka Nkurunziza muri CNDD-FDD ni bamwe mu bashavujwe cane n'ubugwayi bwa Reveriyano Ndikuriyo, ndetse bari bafise ubwoba ko agiye gupfa nka Nkurunziza, ariko muri kino gihe atoye Kamitende bakaba bamuri inyuma. Abo bose akaba ari nabo bashobora kumufasha kwitanga wari agomba kumuha uburozi, mbere bakavuga ko Perezida Ndayishimiye agomba kuva ku butegetsi vyanka bikunda. Ikindi nuko Reveriyano Ndikuriyo ari umwe mu bantu bace cane basigaye mu Burundi bafise abayoboka benshi, kubera ko Reveriyano Ndikuriyo murazi ko yatoje urwaruka rw'imbonerakure ni rwinshi cane mu gihugu, nka bose nibo bamuyoboka kandi inguvu nyinshi z'igihugu ziri muri urwo rwaruka. Gutyo rero Reveriyano Ndikuriyo akaba abona ko afise inguvu zidasanzwe kandi ko ico yotegura coshigwako. Ivyo rero ni ikibazo gikomeye muri CNDD-FDD. Hakaba hari n'ikibazo c'amacakubiri y'intara, kandi ni kuva kera bakiri ku rugamba abantu benshi bava muri ubwo burere bakaba bari mu rugamba, barishwe bakubitwa ubufuni mu mutwe bazira intara zabo. Muri politike ikira rya Reveriyano Ndikuriyo ntaco rizohindura, gusa kandi nawe ubwiwe arabizi ko asa n'uwananiriwe, asa ngo n'uwananiranye kugira bamushigure mu mabanga arimwo, kubera ko ikiringo ciwe co kurongora umugambwe cararangiye, ariko vyaramutaye kuwa amazi neva ko amukura agashiraho uwundi. Ivyo rero vyose nico gituma mubona hageragezwa ubundi buryo kugira bikunde aveho, harimwo no kumwica. Reveriyano Ndikuriyo yagombye kenshi kuduza umutwe, ariko neva yarawuhonze awusubiza hasi. Ubwo bivuze ko nta kintu Reveriyano Ndikuriyo agishoboye gukora iruhande rwa neva rutabanje kumwigeza kure. Ariko nanone abategetsi bose bavuga ko ibintu bishobora kumera nabi, kubera ko abashigikiye neva bobo ni bakeya. Muri CNDD-FDD rero ibintu ntago bigiye koroha. Perezida Ndayishimiye abuze iki ngo aha ni akarwi gapfukamye mu nda igihugu. Perezida Ndayishimiye nawe bisa nkaho atawakimwumvira, abategetsi nka bose ntibakimwumvira, aravuga amajambo akidoga, ariko nta numwe amwishura canke amushigikire mu bikorwa arimwo. Ubu rero buribonekeza yoba umushikiranganje wa mbere Ndakugarika, yoba umukuru w'inama nshingamateka, umukuru w'inama nkenguzamateka, abo bose nta numwe ashigikiye ibivugwa ndetse n'ibikorwa na Perezida Ndayishimiye. Ntibisanzwe ku gihugu c'u Burundi aho Perezida Ndayishimiye akomeje kunanirwa guhana akagwi gapfukamye mu ndi gihugu, ndetse abo bantu akaba abazi, ariko akamaramaza ni nk'ibiheruka kuba muri Sopebu, aho Perezida Ndayishimiye yidoga avuga ko bamuriye igiturire ca miliyoni 4, ariko akaba yabikoze kugira amenye neza ubusuma bubera muri Sopebu. Aho yasanze bafise marishe, ngaho yasanze bafise marishe ntwari y'igitoro miliyoni 31 z'amalitiro y'igitoro zaranyurujwe, ariko abo bose bakaba bidegemvya. None uwo mukuru w'igihugu avuga ibintu nk'ivyo, akavuga ubunyonyizi nk'ubwo ndetse n'ibiturire nk'ivyo mu bantazi, bakabandanya kwidegemvya. Aho Perezida Ndayishimiye ntiyoba yarahenze abarundi? Niba atarabahenze hoho arerekana ko atanga ofise kandi kataca ashobora gukora kubo atwara. Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko kugira amenye ubusuma n'amanyanga bibera muri Sopebu, yabanje nawe kuribwa igiturire ca miliyoni 4 z'amafaranga y'amarundi. Ibi yabishikirije mu kiganiro n'abarwizatunga cabaye kuwa 28 Ntwarante 2025, aho umukuru w'igihugu yerekanye ingene gisata c'ibitoro bamaze kukizanamwo akajagari nk'uko bimeze ku mafaranga mvamakungu. Perezida Ndayishimiye ati kurya
ngo kurya birya vyose vy'amadovize n'amarundi vyazanywe na BRB niko Sopebu yashizeho marishe ntwari y'igitoro. Sopebu yategerezwa gusohora igitoro biciye muri sitasiyo ifise kode kuko ntarabonye ivyo ari vyo. Hanyuma Sopebu ica ivuga iti wewe nta gitoro ukenye, ati urafise aho tukigushirira, ati ugaca ugenda uti mpa iritiro 50,000. ubwa mbere bagaca bakubwira bati zana ibiritiro 8,000, ati zana 8,000 ku iritiro. ubu bakuwe bari bageze ku iritiro, ati ku iritiro 10,000 ku iritiro imwe. Perezida Ndayishimiye kugira amenye ayo manyanga yose avuga ko yakoresheje iperereza ridasanzwe. Ati njewe narize ishure atanumwe arizi ngaha muri iki gihugu, ishure rijanye no guperereza. Ikintu ndagifata naciboneye jewe nyene amaso mu yandi. Perezida Ndayishimiye ati jewe Sopebu yarandiriye igiturire c'imiliyoni 4. ewe naratumye umuntu iritiro 1,000. baramubaza bati urafise aho ushira? Nawe ati ego vyose nguma ndabikurikirana gutya. Bati banza utange miliyoni 4 zacu, ati naje ntitanga kugira nzobe mfise ivyemezo kuko no mu butungane baba barahejeje kugura abacamanza, umenga ntaho witwara. Ayo ni amajambo ya Perezida Ndayishimiye avuga ivyo bintu vyose. Aho rero naho yasanze hariho marishe ntwari y'igitoro, yasanze hariho n'imiliyoni 31 z'amaritiro y'igitoro yanyurujwe na Sopebu, ariko ababikoze bose bakaba bidegemvya. Biramaze kugaragara ko Perezida Ndayishimiye arwiza amajambo gusa ariko atagira umusaruro. Abo bose avuga arabazi kandi niwe abagena, ariko nta numwe yakwiye mu mabanga. None umuntu yo kwibaza igituma arwiza amajambo ariko guhana abapfukamye mu ndi igihugu bikabandanya kumunanira ndetse bakabandanya kwidegemvya. Si rimwe si kabiri biba aho bategetsi b'u Burundi bigaragara ko barangwa n'ingeso yo kunyonora amatungo ya leta, ariko bakaguma bijandajandira ntibahanwe. Abenshi rero bibuka urugomero rwa Mpanda rwatembejwe n'abari babijejwe, barimwo n'umushikiranganje w'ubutari n'agataka. Ico gihe yari Kome Manirakiza, aho Perezida Ndayishimiye yatanze indwi 2 kugira abanyuruje miliyaridi 54 z'amafaranga y'amarundi zisubizwe mu kigega vyihuse, ariko nubu iyo dosiye yarubitswe indwi 2, imyaka irabaye imyaka. Ivyo vyose rero vyerekana ko Perezida Ndayishimiye atabubasha afise ku bihangange bimwe bizingamitse igihugu, ibizotuma Burundi ataho bushika mu iterambere, kandi bikaba binababaje cane. Ahubwo birirwa bariruka kuri Rwasa, bamaze no kwaka inguvu, ariko nanone ntibatora itiro kubera ko Rwasa we bamubona nk'intambamyi ikomeye. None kubera iki Rwasa yatswe umugambwe akaba atanemerewe kuzikwitoza mu matora, ariko bakamba bamwirukankako? CNDD-FDD ni umugambwe umwe rudende wiharije ikibanza ca politike mu Burundi, ntiwemera ubundi mugambwe ufise inguvu kubaho. Mwarabibonye kuri Paripehutu, FNL iza kuba FNL nayo nyene barayaka Rwasa, bayiha Jacques Bigirimana kuko yemeye kubayoboka, aho FNL ibirahambwe kuko Jacques nta ntambwe yateye. Rwasa aca ararondera ubundi mugambwe CNL, abanywanyi bose bamuje inyuma. Mwarabonye 2020 uko abantu bamuyoboka bangana, basumba ba CNDD-FDD, ariko birangira bamwivye, kandi ibi biramenyerewe muri Afrika. Ku bantu bafise ukwiyumvira kuri hafi ntibashobora gutahura ingene ubwo busuma bukogwa.
iyi myaka naho CNDD-FDD uyu mwaka naho CNDD-FDD yarabonye ko ataco yamariye abarundi, ntaco ifise yobwira abarundi mu matora ya 2025 na 2027, kuko abarundi bari mu buzima bubi cane, ibiciro vyaduze ku bintu vyose vyankenerwa, amafaranga yabaye ibipapuro nk'uko Ndayishimiye yabisezeranye, kwiyunguruza ntibicoroshe abarundi, ntibicoroheye abarundi ku mvo z'igitoro ndetse n'ibindi vyose vyankenerwa ntavyo abarundi bakironka. Ubu rero iturufu CNDD-FDD isigaranye niyo gutera ubwoba abarundi gusa, kubumvisha ko atariyo itwara, kubumvisha ko atari yitwara, ko hoca haba intambara, kubereka ko bafise amahoro kubera CNDD-FDD, kandi ibi vyose si ukuri, ni iturufu yo gusinziriza abarundi gusa. Ntibakababeshe, nta mukene agira amahoro, abarundi barayamaze ngo munda harara inzara hakaramuka inzigo. Umunyanzigo nta mahoro abafise. CNDD-FDD nayo ubwayo irabizi ko abarundi bayirushe, nizo mpamvu yakoze ibishoboka vyose kugira Rwasa ntaze ahonyoza ikirenge mu matora ya 2025 na 2027, kuko ubu naho bomwivye ntivyokwitse, kuko ntivyokunda. Abanywanyi ba CNDD-FDD nabo ubwoba bamutoye cane, nabo ubwabo baramutoye cane kugira babone impinduka, bamutora cane kugira babone impinduka. Ivyo rero na Reverien Ndikuriyo babiboneye hafi, baca bakoresha inoti z'amakori y'abarundi mu kwaka seneri ya Rwasa, umurongozi wayo bakabandikaho wemeye kuja mu kwaha kwa CNDD-FDD. Kandi murazi ko ibi Reverien Ndikuriyo yavyivugiye ko yarondeye Rwasa inshuro nyinshi, amwinginga kwiyunga na CNDD-FDD, ariko ataco yigeze amwishura. Agasuzuguro kenshi Rwasa yasuzuguye Reverien Ndikuriyo, kandi ni navyo kuko ntaho bahuriye vy'ukuri. Amafaranga y'abarundi niyo akoreshwa mu kwima abarundi ubuzima bwiza kugira inyungu z'abategetsi ntizihungabane. Iyi niyo politiki ya Afrika, cane cane politiki ya CNDD-FDD n'ibihugu bimwe bimwe bitashobora gutunganya ibibazo biba biri mu gihugu. Urya mugabo igira uko ishaka, Nestor bahaye seneri, muzoraba mu matora, muri seneri yiwe izoba iya gatatu, naho nyene kubera hari abarundi bazoba baciyumvamwo Rwasa kuko ari we fondateri wayo. Ubundi bwo seneri yagira uko ishaka yobaye nka FNL ya Jacques Bigirimana. Murabona ko systeme ya CNDD-FDD yakoresheje yo gusonzesha abarundi ndetse no kubakenesha kugira bayoboke ko yageze no ku banyepolitike. Umuntu rero hawa amahera canke akemererwa akazi, aca yemera guhemukira abo bagoranwe kugira arabe ingene yobeshaho umuryango. Ubukene rero bukaba ubukene rero buri mu gihugu ni ubukene bwa politike, kandi ibi ababitahura ni bake cane. Namwe rero murabishije amaso, ndizera ko mubibona ko hariho ugushaka guke kwa politike mu kwishayura mu bukene Burundi burimwo. Ivyo byose mubona ngaho bitaboneka canke bidakwiye, abo banyepolitike babishatse vyoboneka, ariko kubera ko muri uko gukena ariho bo bariko baratungira, nico gituma ataco babikorako, kuko bobo ntaco bibatwaye. Na Perezida Ndayishimiye yaravuze ko abana biwe bariye, afise ibigega vyuzuye, abana biwe biga, yiyunguruza, atakindi kibazo bafise. Uja kumubaza ivy'ubukene aba ariko baramugora cane. Amafaranga y'abarundi naho aguma atagaciro ntaco bibabwiye, bo batunze amadolari n'amayero, naho ikiro c'umuceri cogura 20,000 ntaco bibatwaye, kuko basumisha ay'abarundi ayabaguma kwiye. Barundi rero mu buzima bw'igihugu kirazira kuzanamwo fanatisme, kuko abo mufana ngo nuko musangiye imigambwe n'ibindi bazopfa barengane, ariko Burundi bugumeho. Bobo abana babo n'abuzukuru babo nabo bazoca bigira mu bihugu vya Buraya, Ubufaransa ndetse na za Belgique, ariko abiwawe bo bazokwicwa na kigoyi, nta nuzobaraba.
banyepolitike namwe naho mufata mugakenesha abanyagihugu kugira mwebwe mugume ku ngoma kandi mugume mwitungisha mwenyene, muzopfa ivyo mwarunze mu bisige ku isi vyose nta kamaro kavyo, kuko ni ubusa. Uwogomba yosiga izina ryiza ku isi agakorera neza abantu, naho mwoyarunda gute ntimuzoshikira mu mbuto Buyoya Mugabe. Uyu munsi bose barayasize ku isi bakaba baragiye ahacecekegwa.